Sigaye urima. Mama biragutangaje. Sinibisanzwe. Nibikurima. Amashuri yose nakwigishije. Wiga kaminuza. Nyemera nkanarinzara kugira ndakwigishe. Ubu bihereye mu suka. Aha aho ngeze jewe. Haragezeho nicara ukangaburira. Kubera nakwigishije. Kubera naguteguriye kazoza kawe. Aha uva mu nzu nziza nkijya. Ukaza kuba muri aka kazu kameze. Berize buryo wari afise ubwenge mu mutwe kwewe. Mama Kazi banacu kurambwira ngaho. Urashobora gufata ugata inzu nziza nkijya. Ngukura kurikira umugabo. Ubwo mugabo uribagiye ngene yakugize. Papa Blue, aniho bajyama papa. Namazi. Papa yisuvye ko. Mama. Aha hantu uba. Urabona ibi bishamba byose. Ubu nubwo buzima. Ni igiki kiriko kirakugura kugira ushobora kuzanga. Uve hariya marimari mu nzu nziza nkijya. Ngurukukurikira umugabo. Ariko bere. Uribuka amahera natanze ku ishuri. Kugira ushobora kugira ubuzima bwiza. Kugira ndabe nanje kuzomfasha. Mugabo gushika uno munsi. Wahisemo kugogwa. Nguruko wiruka inyuma y'umugabo. Nzaka usigurire neza. Igituma uba waravuye hariya muri rya nzu nziza ukaza muri iri shamba aho umwana arira na nyina ntiyumve ukinsigurire kuko sinumva ko ndabitahura na gatoya. Mama kuba mbaye nga ndabinezerewe cyane. Ukumbaza impamvu navuye hariya. Umugabo wanje yagize ingorane kandi atazikubiza. Amaze gusara ntiyaragishoboye gukora. Yagiye gukena adapfaye ibintu bye. Mama, nanje urumubita yo nisovye. Ko papa yisovye ko nawe uramukubita uko urumubita. We, papa wamubonye yisovye ko. Nabunye hakurya ajyamye yisovye. Papa wa? Yego. Papa ntiyisoba. Nabunye hajya yisovye. Umviriza ntudusubire kuza kwanza uvuga yuko papa yisovye. Papa we ni kubera inzoga yanyoye. Niyo mpamvu namanda kubwira uze wirinde kumubiyayura mutwe ureke kunywa inzoga. Nuramuka uzinyoye na uzonywe ibyo ushobora kwigerera ubitukungu byo kunyereza. Ndamwara we yangiye. Uriza rero ndakubwira ikintu kimwe. Ntuze ugerubwira umuntu numwe ko wabonye papa wawe ko yisovye. Kuko uzobura kuri imana maza wabyumvise? Sawa mama. Hoshi tugende unyereke yajyana. Yaruka. Kizo natwe hameze abiri yaraheze. Avance yari maze guhera. Kandi yanzu twari amafaranga menshi. Amato duhitamo kuza kubanga. Uko nta bundi byo tadufise kandi nta kundi twari gushobora kubaho. Ariko Berize kubera iki wafashe ingingo kwimukira ngaha utambagije. Aha hantu waje kuba urabona ishambo urimo. Nta numubanyi narade niweje hose ndaraba ko nobona numubanyi numwe. Ntaho nigeze mbona. Ahantu woza kukwikira ninde yo gutora kuneza yawe ukaba wemera ko jewe ndi nyoko. Injira mu nzu fata impuzu zawe n'umuzukuru wanje uze dutahe muhira. Mama waramvyaye maze gusaba ikigongo mpamvu naje kubanga nabikubwiye ntana gusezeye kuko ko novangana nkagukurikira. Mama ucibagiye nticobaho. Ndakunda umugabo wanje uko ari kose. Mfise urugo rwanje. Ntabwo nagukurikira. Berize urarozwa wawe. Aho urafise umugabo uri kuranyirata ko wewe. Uribagiye ngene yahora gukubita. Nimba atarurya turasisinze. Uribuka ngene yagukubita. Uribuka abagore yakuzanira ko akagukubita kandi akakuzanira ko nimaraya. Ubu rero harageza aho ugoga ukagogwa. N'amashuri yose nakurihiye nguzo umfashe mu buzima. Ubu harageza aho wirirwa urirukanka inyuma y'umusazi nawe menga warasaze nkawe. Mama yakuvuga umuko wawe nabi.
ubaragazeho uvuga ko ari umusazi yirukanka mbega ikomeye kutambwiye muhira ubu kora ko wabonye ko amaze gusara ariko mbwa ngo ndagukurikira mama naho ugira gute naho wocanye amabuye agasha ntabwo noza muhira Berize nawe ufise umugabo uri kurishimira aho ujya n'umugabo nawe wishimira okay mu muzukuru wanje nigire hama usigara uragogwana n'amagogo y'umugabo wawe mano n'umuzukuru wawe n'umwana wanje kandi papa we aramukunda nivyo arasara mugiye agiye kuzunguruka hose akagaruka hamwe atomubona ivyo berangasi ntushobora kubisobanura mama ndamukunda ukwari agikomeye twarakundana n'ubu ndacamukunda nta kibara ndikubwira ndikukunda abagabo rebe nabyanse nandi urukundo ngaho rukuragogwa ubu buzima urimo muri rishamba je sinshobora kukwemerera mu muzukuru basi nigire ndaguhevye mibana n'umuzukuru wanje mibane n'ivyanje byose amugendi wawe ndeka niryamire none ngaha ni mu gitanda haguruka tugende haguruka genda umuntu w'umugabo ndeka ndeka none tugende muhira ntanakiye neza uri umugabo none wansorore oya nene nakubwiye ko waborewe tugende gusa aho uryamye si muhira ndeka ndijana muhira ndahazi tugende nta kibazo ubona umwana wawe ariko kubona byane n'ibara ubona ko haraciye amezi abiri avansi imaze guhera mama narahisemo kuva mu ijyanzu kuko yari izimbye cyane amafaranga nari kuronka yo kuyiriya mpamvu naciye nza kuba mwinonze iyo nshoboye kuriha mama nibwo buryo ariko Berize urashobora gufata ukikura hariya ugafata ingingo yo kwimukira ngaha atanukumbaza nta no kumpanuza jyanyo ko wawe nari mbuziki kuburyo ari kuza kuba muri uru rushamba kubera ko utaje kuba muhira basi Berize kubera ko ushaka kwisuzuguza ushaka kwitera ibibazo kubera iki mwananje mama unzi wawe ukora iki mbege nasezera wari uri he ige bandirimbira agasaga wari uri he mama sishobora guhera umugabo wanje sishobora gutura urugo rwanje ngo nuko abaye umusazi naremeye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana ko nazoye umugabo wanje haba mahigwe haba magogo mama aya niyo magogo ndiko ndacamwe mama ubu nibwo buzima ndiko ndacamwe nemereye umugabo wanje mama sinoza kuba muhira aho byagenda gute okay ko wahisemo umugabo wawe mu muzukuru wanje je ndamutahana kuko ntiyoguma muri iri shamba mu muzukuru wanje kuko sinumva umugabo uri kurishimikiza wibagiye ngene yagukubita burya tarasisi hamwe yakuboha imigozi akagukubita akakuzanira ko abamaraya ubu harageze aho umukunda kubera yabaye umusazi nda amashuri nakwigishije wewe aragufiye kubusa aho naringeze naje harahageze aho njya nduhutse ukangaburira mugabo raba amagogurimo mu muzukuru wanje nibwira umuzukuru mama namutereye igise nkuko wantereye igise nabwo no guha umwana wanje sinshobora mama mama nawe ugirana ntabwo ndi umwana wanje papa baramukunda
mama nk'ubavuye gusara avuye mwibarabara agashika ngaha mu rugo gasanga nta mwana wawe ahubwo mubwire ngo papa we uramukunda wenda kubaze iyo wowe ukiza gusara urya tarasisi nzi yari kukugwa inyuma mwari kuba mukiri kumwe ntaba yaramaze kuzana abandi bagore umugabo wanje Berize cyubwenge kandi nimba wumvira umuvyeyi ibi ndiko ndakubwira ejo uzokwicuza nimba ushaka amahoro rero teka ruti wawe twose tugende. mama nagomekera sishobora gutekera sishobora kuva ngaha ahubwo amasaha ndiko ndabona ko ariko aragenda ngomba nteke mama mbwira mu rugo kandi wakoze nimba arizo mpanuro wari kurampereza wakoze kugira reka nteke mugabo wanje ntababura ibyo afungura atashe. Ega baranyirukanye. Barakwiruka bakwirukana iki ubona? Amafaranga yishuwe nuzi ko wampaye makeya. Nene ko atandi mafaranga afise. Gusa wihangane. N'umusi nkaronka umukiriye ejo udashobora kushuza cugenda umvise. Ashimani gufasha n'ukuri kuko sindiko ndiga abandi banyeshuri barimo bariga mugaje nguma nta. Ntacyo gusa usengera. Ndavyizera nindo nk'umukiriye gusa ndaza kuyaguza ndaguza yo mugabo wibuke no kurusiga amafaranga yo gufungura nta mafaranga yewe urashaka ngaha tugende ibibuka avuye ku ishuri kari nibiki Sashani atari umva nta mafaranga asigaranye tugende bagiye kunefuna unyara muri ya groupe ko bakeneye ko tunyaruka haje ba diaspora Claire yareka kuntevya ntumbariye ko haje aba diaspora uyu munsi dutana amadolari Yesu we tunarosaba diaspora umva we ntugira ikibazo umse ko amafaranga nagenda mu nzu nyako tugende sha reka ahubwo ngende we ntugira ingorane gusa nubona ntevye gutaha uze kugara hari igihe ntataha mwijoro saa 2 zigeze uze kugara mu ryane kandi abandi uze kubita wumvise mugada ntiwibagiye amahera yo gufungura n'ukuntu sigaranye amafaranga ya déplacement gusa urafise amahera yabahereza amafaranga bafungura déplacement ndayifise twumutaye wacu ni déplacement gusa wateguye gufungura baratumenya weto uze kubitaho bose gusa wibuka saa 2 nizigenda Dadamani kuja imbere. Sawa wewe. Usenge no munsi bigira amafaranga aboneka neza. La jeunesse en 1993 jusqu'à 2015 jusqu'à 2025. C'est là la pilosité de l'amour. C'est ça la situation entre l'amour et l'amoureuse. Ouais. Abantu nkabamwe urashobora kuduhagarika turiko turihuta. Ntaho mutaniye n'imbwa z'ibikoma. Mwabakobwa mu murabona ingene muberewe kandi muraberewe neza. Il y a quelques parties isazi dategerezwa kubona atari umugabo wawe. Raba la partie rouge regardez. Aho rero ngaho namwe bwe murarengana ku bantu muriko murahonyanga imico n'akaranga y'u Burundi. Musigaye mwambara ubusa. You regret in your life. You regret it. Ndabwira ikintu kimwe. Ubwo bwiza bw'iwawe, ubwiza bw'umukobwa rurashobora kumushikana ibwami, bukamushikana ibwami. Mugabo herikatas ingeso ziwiwe, nizo zimwirukanisha ibwami. Ubwo bwiza bw'iwawe, kiri umuhungu wese arashobora kukwifuza kujyamana na wewe. Mugabo ntashobora kwifuza ko ashobora kugushira mu nzu. Umuhungu wese aguhekenya, akaguhekenya ataragutwara. Ntumvire yuko azogira inyota yo kugushira mu nzu. Niyo mpamvu mutarongogwa. Mwama mumeze nk'ibiraro.
ubwo bwiza bwanyu buzotuma mugira mariage mugabo ingeso zanyu mbi nizo zituma mugira divorce. You regret it. I say you regret it. Sazi yaduhagaritse cyane. Ikintu kinangaje nuko ariko aratubwije tutanamubagije kavuga. Bandanya n'ubusazi bwawe natwe tubandanye n'ibyawe. My name is Mr. Tarsis. Nawe urarusha. You regret it. I say you regret it. Ayo makwise yiwanyu parti rouge. Dibwe kona abana banyu para amasazi yingwa batoma kuma kwise. You regret it. Ubwo bwiza bwanyu. Your kata, your tabia, nizo zitakuwa mkubwa. You regret it. You see, I mean 1995, Poro Pire, aravuga ati, she said that. 1995, she said that. Poro Pire, she said that. L'administration de l'artismite junctionnaire, umukobwa, ubwiza subwo bwubaka hubaka ingeso. En 1995, Poro Konde araza kumwishuza. 1985, Mr. Sami niyo ya découvre. Il découvre Igipurizo. Dekipulizo. En 2015, Monsieur Aimable acharashira ko agafundikizo. My beautiful girl, take this. Ntwari yo computer muri chambre. You know baby? Unomus Rosa bamwirukanye because yamutuse chef de service. Chef de service. Yahawe envoi infinitif. You know why? Because yamutuse Rosa. She refused. She regret it. Chef wa service Rosa bose babirukanye. Boss, all of us. Abakozi bose, all of us. Ikindi nacho na découvrir comment on peut acheter les bonbons dans le sac et comment on peut manger les bonbons dans le sac. Ça, il me fait quoi? She regrette. Baby, she regrette. Bambye ko agiye kunyongera bonus umushahara 1,500,000 Mr. Tarsisi. She regrette. Zokugurira piki and the Honda. You know, she regrette. Katakaza ufise. Mishari kwivuga kwereke. No modoka ni wanzanye PPP ni nzanye modoka mu akazi. Baby no. She regret, she refuse, she brute. Obaje gufungura. Umuntu nabwo abeshejeho ninjya. Umuntu abeshejeho n'ubugombe bw'Imana. Iyo umuntu abaho ninjya, abantu ntibofuye. You know why the people dead? Kweka abantu bafa kandi bari. You know why baby? Because inja umuntu ajya kugira abeho. Ntabaho kubera inja. Singo na ufungura kirangwe. Amna. Kukazi twariye. Cheri, nakazufise. Nakazufise. You know, this is my computer. Okay. This is my computer. Okay. You know, Microsoft Word. This is my computer. I have this autonomy. Ngubandanya kazi basi uri munzu si. Mananya découvre. Découvre. You know baby, you are so beauty. Gukazi wananisikira jaruzi. Ndafise umugore mwiza. Erika, namuzani umukati. Nivoka in my computer. I bring it in my computer. Umukate nivoka. Baby. Okay. You know baby, you are so beauty. You regret baby. You regret it. Mwananje wahaze. Umeze neza. No kwishuri mwiziki. Ifaransa, Icyongereza n'Icyongereza. Iswahili uragishobora? Ndagerageza. Uze wige mwana, uze wige ubitore.
uzoza uraba uwa mbere sivyo hanyuma mama sawa ngo papa n'umusatsi ninde yabikubwiye abana bawe banenga kuko ngo papa n'umusatsi mwana papa we si umusazi ahubwo ababikubwiye nibo basazi sivyo urabona papa wadukunda uzoze wiga gusa abakubwiye ivyo bakubwira zo barakora guhenda eri genda mu nzu uryame ndaje aryame umugore wa hehe atazi no gufata ubukubuzo ngakure karibu umuvyeyi umugore wa hehe kinyamwanda kiraho cicaye be muzi yuko iyi parasera yanzibye muri abanyabucafu mbete arasisi wewe ari hehe ngo gama amafaranga yiwanje muvyeyi amafaranga yawe turabizi ko twe kukurira ariko itariki yageze uno munsi yageze uno munsi nayo nyene niyo nkenereye amahera heraba be mwibaza itafari gurangaye urazi kugira uzoduza itafari mu gisagara uriko uraja hehe kandi kajya karima kirengarenga subiye gusanga wakarimye zoguca ayo maboko amahera yiwanje ko hagurukuta heraba ingene kameze mama ngani amahera yanzu yagwa ku munsi wa gatandatu hari nzoca ndaguha amahera yawe ku munsi wa gatandatu hari nzoshora ye nzoshora iki ko shora iyi nzu yanje nyene nene amahera amubwire tarasisi ahaguma yiboreza yigira umusazi ibisangiye imizi ifatanye no kuma kabisa aho nawe harageze ho ngo uzogaruka napangishije bese aho sigaye mpangisha abasazi mama ntutufate nabi urazi ko tugifise mwa avance y'amezi 3 sinumva ukuntu wekuza dushwanira ngo ntiturakurira kandi unyihangana zikatwandikanye na jewe genzo yagwa ku munsi wa gatandatu umva ko uri umusazi nk'umugabo wawe avance y'amezi angahe ega nawe uri umusazi burya avance y'amezi 3 mama nuko ndakubaha nawe undi kurambwira ngo umusazi umugabo wanje umusazi gute umusazi ndamukunda kujya nyene kujya umubona niko ndamukunda kandi nkabimwubahira ngo kubaha abasazi najewe abuza mu mpangisha sigaye mpangisha abasazi ikigabo cyawe cigwa hajya kwibarabara gitoragura ibitabo gikubita hasi nawe ngo urafise nzabagabo ngaha yo nawe wararusha inge nawe warufise inzobe nziza ukajya abakobwa mama ujya twavanye kure muri bamvuye kure rero sinota urutaro sinota gataro ngo intaro zasheshe ujya n'uwisezerano ryane asha n'amasezerano y'abasazi nayo gusoma ubwira ati amahera yiwanje imisi yo 3 ujya n'umusazi ariko nawe ntawe uzi umugabo ndufise ubwabo n'ikimuga ubwabo n'ikintu ujya n'inyumuga njya kumugara amaso sha hari igihe uzoba nawe uri ikimugura umusazi ura umugabo wawe n'umusazi urakamagara ugenda wa musazi we gusa iyo mbwebwe amahera yiwanje nzenda yabona nyakumena ibanga ndi ikimuga aha nijya nimuganje urakamugara mu ijoro nkuko nabyutse namugaye bijyana byose navutse muganya kwikorera umusazi nk'umusazi wamuhimbira nyakumena ibanga bajyamo ndi ikimuga yani aragutereye
nakubwiye uje kuryama ugarutse ngaha kubera iki? ibitiro naribuze. Ubutitiro kubera iki mwana wanje? Wari uri umubiki? Ibitiro naribuze kubera naguma numva induru. Genda uryame kandi sivyo induru ndaza kubabwira no ko ateye induru ihere hamusinzire neza. Papa ahubwo azaryara. Mwana papa waraza kuza ku mugoroba sivyo? Araza ku mugoroba. Kandi bimere nkayo hirya y'ejo. Mwana araza gutaha sivyo? Genda kuryama. Ni sawa di? Ni sawa. Urakomeye. Ari njiwani. Karibu tugende nanti nariye hano. Claire ni hari. Oya, ashikere naho hari. Claire ntaho hari. Naho hari. Bari ivyo ari umukeneye ndamuze kumubarira ni yaki. Claire umubwira ati ajya amahera yiwe. Ukwezi mwavuganye kwaraheze. Urumva aguma aje kurara mu bagabo ntibamuhemba. None utarinze kuvuga nabo ko akagwa amafaranga. Oya none jewe mfise urudandaza nkora. None ivyo ndandaza. Nibaza ko ndabitora mwibaraba. Mukamera ni iminsi ngano. Nta kibazo azayaguhereza mu gutarinze kumutwanga. Ndakubwiye ati uze kubimubwira. Ikindi naco narinzanywe n'amajambo abiri. Umubwire. Yari namubonye hagararanye n'umugabo wa mukuru wanje. Urumva? Umubwira tujya se umusore ujya n'umugabo. Umunsi mwasubiye gusa. Umunsi nasubiye kumubona gusa akabaga uku. Azoca amenya rukundo wanje. Mugana mu bantu bo muri yumvira. None ahagararanye n'umuntu none norengana ugasanga umuntu arakura mu kico. Urengana nzakaza akora. Noneho naco bitwaye. Naco bitwaye mugabo abantu bakaba babizi. Osanga nabo ndagenda kwinyegeza. Ngenda kwinyegeza sawa. Ngenda kwinyegeza urumva muka nturambona. Je mfise akazi kiwanje kuri udandaza nkora. Nk'ibipodozo. None nabyumvise ni ibipodozo uradandaza umwese afite ingene yibereyeho. Navuze amajambo abiri uze kuramushikiriza uko nyene. Hakarengejo ntayabonye. Jewe muzombo nondi kandi ndabandamye. Mama karibu mukoshi gusa umviriza namanutse ivyabaye ku mwana wanje naravyumvise ico nkene nta kindi unyere ku mupfumu wagiye kurogesha ku mwana wanje nta kindi nshaka kuri wewe washaka kumwifatira kujya kwimbata ishika yinjira igasohoka nivyo wari ukeneye washaka urukundo n'abaho waruronkeye wamugize umusazi umwana wanje ndamukeneye kwa muzima nyere ko mupfumu wagiye. Mama nta mupfumu je nigeze njako. Ntumbwire byinshi nyarutsa mvanga ugiye kunyereka umupfumu wagiyeko. Umwanda mufisa ruyu ni kinege. Ntandi majamo nkeneye. Mama. Ntiwumva? Ndakubwiye tugende. Uri kuranyereka Maria. Ku mwana we wanje uyu umwe. Ndakubwiye tugende unyereka umupfumu wagiyeko. Nta bindi. Mama ndarengana. Urarengana. Kurengana nyereka wandi yabigize atari wewe. Kandi kinatangaje ucumuzana mw'ishyamba kumubika. Mama. Nagimye ndabiziko. Nyereka ubizi ko atacu biziko tugende nyereke ko mupfumu. Nyarutsa nkene mwana wanje kasura kuba muzima. Mama. Nagimye nzikubyerekeye. Usubire kumbwira ngo mama. Wari kunyitwa mama wamugize umusazi. Nakubwiye n'uwo musero ndawumyira. Ureka ndekereza kwinkonda jewe. Kwanza ikindi nacu mwana wanje ari. Mama yagiye. Aha, yagiye. Wamuretse yagiye wewe wicaye ngaho. Ni wajyana kumurondera, sivyo?
umviriza ndakubarira umwana we wanje yaratonda mu biro agakoresha amakompyuta kukweza ndukira amajana 200 mu gisaha kubera itama ry'abagore bo mu gisagara wangiriye umusaza umwana sivyo nta n'ikintu na kimwe nkironka kubera wewe nawe ntaco wahamburiye iyo kibikiza cyari guhitana mwese mwari kuba abasazi kubera ko icyahitanyewe umviriza ndagiye ejo mu gatondo wewe n'umwana wanje kuyo mupfumu uri kuranyumva kuya mupfumu ikindi naco ugira imana ntuzosanga yarapfuye uwo mupfumu kuko nyamba usanze yarapfuye ho nawe nzokunigira nzogusigura ikiziga ubitekereze mu mutwe nakubwiye ryari mu gatondo